Ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda amahoro ya Yesu Kristo nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo subiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya Imana impaye kugira ngo nongere kugaruka kuganira na mwese abakunzi banje. Imana data ibaha umugisha. Reka rero dusenga Imana. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu ndagushimiye ndagukengurukiye aka kanya mwami Imana umpaye kugira ngo nongere kuganira na bene data. Ndasabye kugira ngo umfashe undongore kandi Yesu byose bigende neza ukugomba. Urakoze ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu ndabisabye. Amen. Haleluya. Nkuko nari nabibemereye mu video iherutse yavuga ingene urupfu rwa nyakwigendera Pasteur Elia Ndikunkiko, ingene urwo rupfu rwazanye benshi kuri Yesu. Ubu rero naho nari nabemereye ko nza kubaganiriza ico Imana yambwiye yanyeretse igihe yariko arafobwa. Imana ishimwe. Rero Imana yabinyeretse mugabo hataragera kwafobwa. Murazi ko yitavye Imana itariki indwi z'ukwa gatanu, hanyuma afobwa itariki 28 z'ukwa gatanu. Urumva hari hareze iminsi itari mike. Imana ishimwe. Ariko jewe ivyo niko ndababwira nabibonye hari itariki 12. Imana ishimwe. Hari itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu. Urumva rero yuko anterema itari bwagera. Rero Imana injana kunyereka uko bizogenda muri ico gihe ca anterema. Nagomba tubumvikane ko neza. Rero muri iryo joro naraye numva umenga ndarushe cane mu mutwe. Hanyuma mwijoro nca ndose mbona abantu nkaho umenga n'abantu bagwaye, nabona babisegura, nabona ari nk'abantu bagwaye, nkabona abasoda bari ruhande yabo babaseguye. Hanyuma mbona ari nk'abantu nabonye mwo nka batatu, ariko sinabonye ngo mbonero nombre uko bangana bose, ariko nabonye mwo nka batatu canke nka bane. Hanyuma icantangaje nuko umwe wese yari kumwe n'umusoda mwiseguye. Rero numva bavuga ngo abo bose ngo babazanye ngo iwacu, ngo babazanye iwacu ngo kubera yuko ngo niho bahora bubaka. Ndibaza none abantu bubatse iwacu bakaba bagwaye, none babazanye kugira gute? Ivyo ni ivyumviro niyumvira. None kubera iki babazanye? Ariko mu mutima numva umenga sindavyumva neza igituma baba babazanye kubera bagwaye, kandi igihe bari bakomeye niho bakora. None ubu naho bagwaye baba babazanye kugirane. Niko nabibona ko nabona umenga baragwaye, nabona babiseguye. Ntibambwiye ngo baragwaye, ariko nabona ninjewe navyibwiye mbonye ukuntu bameze. Hanyuma mbona baraje barabazanye ngo no gushika aho muhiri wacu. Hanyuma rero bahashitse jewe ngo cagenda mbwira umutware ntibari abantu ngo baragwaye, ngo kandi ngo bahora bakora ngaha anye, ngo nibo bubatse ngo bahora bubaka aha. Rero mbona ndiko nabimubwira. Rero uwo mutware sinzi rero ivyo yagiye kubabwira, ariko ico nakoze naciye mbona babasubije inyuma, kwa kundi baza babiseguye bagenda babasubije inyuma. Ariko kandi imbere yabo hariho umusoda yari yaje imbere yabo avyibushe akomeye. Hanyuma nibo nabona aje imbere yabo, nabo bagendera inyuma yiwe. Rero ico gihe basubira inyuma rero, wa musoda yabagendera imbere uwo ntiyasubiye inyuma. We naciye mbona ahubwo
afashe igipawa ariko aracanga ubudongo nka hahandi umuntu nyene ariko arubaka canke ariko arakora ibintu nyene. Kandi mbona aho hantu ibyo bintu ariko arakora ngo hari ibikorwa byinshi cane, ngo byinshi gose. Mu nyuma nca nongera mbona ahandi hari nk'aho umenga ni reception, bateguye ibyo kurya vyiza bisharije nyene, numva vyose biranzazaniye. Hamwe mbona uwariko aramera nk'uwubaka wimba ugira gute, hanyuma nongera mbona ahandi hari dekore, hari ibyo kurya biryoshe n'iki. Ivyo byose nabibona muri uyo mwanya uwo muntu yariko arasa nk'aho yimba canke ariko arubaka. Rero icyantangaje aho narindi, urumva ko bari baje nko muhira, jewe rero nkababona ndi mu cumba hejuru muri etage ndabira mu idirisha, ariko nawe ha muntu ariko arubaka nawe nkabona ariko arubaka iruhande yanje, kandi jewe ndi mu cumba ariko nawe ari hanze, mugabo nkabibona jewe nawe dusepawe n'ikiyo, twatandukanywa n'ikiyo, namurabira mu kiyo, ku buryo bw'uko umenga namukorako ariko ntibishoboke ko ndamukorako, kandi nawe akanyerekesha ico anyereka akagira gutya. Rero aca anyereka ikintu, urumva ko je nari mu cumba ariko ndabiraba, nawe ariko arubaka, aca anyereka ikintu nk'uko yovuga ati ateheraba hajya mu ateheraba. Aho hantu anyeretse rero nca ndunama ndaraba, nsanga hariyo impuzu zizinze, nk'umuntu yoba yafashe impuzu akayizingazinga agatereka ahantu, kandi yari impuzu yera. Abinyeretse gutyo inzozi ca zirahera. Inzozi ziheze ndayimvira mvyutse mu gatondo nti mbega Yesu we, ibi bintu navyo ni biki? Mwibuke ko hari tariki 11, kandi mwibuke ko nari narayimenga ndarushe mu mutwe. Nca nibaza nti ni ivy'inzozi n'amakoshmar. Ariko nk'uko nababwiye bene data dusengana, dukunda kubazanya ngo mbega ngo duha amakuru y'ijuru ntaco umwami yavuze. Mace ndababwira nti jewe ibyo narose, jewe nibaza ko ari ibintu vy'umuruho wo mu mutwe, vraiment naraye ntameze neza, sinasinziriye neza, ibintu narose ntibaze ntinarose. Ndabasubiramwo uko nyene ingene nabonye abo bantu biseguwe n'abasodambo n'umenga baragwaye, ngo babazanye kubera yuko ngo aribo ngo bahora ngo hubaka ngo iwacu, ngo nibo bahora bakora iwacu. Ibyo byose biratuzazanira, kandi nco ndagira nti hari umusoda yarare bari imbere, bo basubiye inyuma, ariko wewe yagumyeho, kandi yari afise ibikorwa byinshi, ngo mbona ngo afise ibikorwa byinshi cane. Hanyuma nk'umugenzi w'abana b'Imana cyo tuvuga tuti reka dusenge, kuko ibyo ntawe bisobanura, ubisobanuye mu mubiri byo kunanira. Abo bantu warabonye abantu none abantu bagwaye none babazana muhiri wanyu n'ibitaro, urumva numva umenga sinzi ibyo ari byo. Bene data tuca tuvuga tuti reka tuje mu masengesho. Ibyo tubonye rero byinshi tudasobanukiwe, niho twasha tuje imbere y'Imana tugasenga. Rero muri wa mwanya nababwira twafashe dusenga, twafashe iminsi 7, bimwe nababwira ejo niho umwami yabisobanuririye. Ibi by'uyu munsi rero ndiko ndababwira uyu munsi, naho nyene niho umwami yabisobanuriye muri ico gihe. Umwami aca arambwira rero ati bariya abantu babonye bavuga ngo baje ngo kubera yuko ngo aho niho bahora bubaka, ni ukuvuga ngo ni ba bantu bari bavuye i Bujumbura, baje gukora ibikorwa, baduze ikiremba gukora ibikorwa kuri Anterema. Murazi ko hari ibikorwa byinshi cyane, ariko baje bafise umutima ubabaye kubera umuvyeyi yari yatashe, amarira mu mutima. Burya Imana irasobanukirwa amarira mu mutima, nubwo atabantu babonetse baza biseguwe, ariko hari abantu bari bafise akabonge kenshi n'umubabaro mwinshi,
kubona umukozi w'Imana yagiye. Rero ngo bari baje imuhira, murabizi ko baduze, abantu bari Bujumbura baraduze kuja gukora ibikorwa bafatanya n'abandi bariyo. Ariko rero Imana yanyeretse ako kantu k'abantu baduze bababaye kandi bagiye biseguwe n'abasoda. Abo basoda ntibari abandi, ari abamarayika barungitswe n'Imana kuza kubashigikira no kubashoboza. Imana ishimwe. Hanyuma rero ngo baraje, ariko rero mbona ngo barasubira inyuma, kandi basubira inyuma babaseguye kwa kundi nyene. Ariko wa wundi yabaza imbere, haleluya, wa wundi yabaza imbere agumaho, niwe yagumyeho abandi bose basubiye inyuma. Yesu nashimwe. Beneda, naranezerewe kumva iki kintu. Umwami w'abantu, umunyenkomezi, haleluya, agumaho. Ngo nabona ariko arakata ubudongo, akata nyene, kandi mbona nyene ibikorwa afise ngene ari vyinshi kandi bininiya. Ndavuga nti none uyu muntu arabishobora wenyene? Ariko maze gusobanukirwa ko ari intumwa y'ijuru, navuze nti Imana ishimwe. Hanyuma uko kuntu nabonye n'ibyo kurya bitetse, ibintu byose bimeze neza, jewe sinari hariya murabizi, ariko umwami yabinyeretse uko, numva ndamushimiye cane ku bikorwa bikomeye Uhoraho Imana yakoze. Haleluya. Ikindi cagiye kunryohera gusumba, Imana ishimwe, uko kuntu uwo musoda yariko arimba. Murabizi neza yuko igihe haba anterema abantu barimba kugira ngo nyene bimbe ikinogo. Ariko bo yambwiye ijambo rikomeye, yambwiye ati eheraba. Haleluya. Ati eheraba hariya. Nja kuraba, nja nsanga hariyo impuzu zera zizingiye. Aca arambwira muri mpwemu yera, ndiko ndabisobanukirwa. Rero ico gihe twari twasenze, mpwemu yera aransmishura ati uribuka igihe ba bagore bagenda kumva, wa mugore yagenda ubwa mbere kumva, ngo yarashitse kumva, araraba aca asanga impuzu aho yararyamye. Haleluya. Impuzu yera aho yarayashize umutwe niho bayisanze. Imana ishimwe. Ngo umumarayika aravuga ati uwo murondera sihari, eheraba imviri gusa. Imana ishimwe. Ubu byo byavuga kuri Kristo Yesu. Beneda, uwo musoda yambwiye ati hari impuzu gusa, sihari. Imana ishimwe. Umukozi w'Imana, yo Mana yera, umukozi w'Imana muri paradiso niyari. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Ibi bintu byanteye kwibaza byinshi cyane, ariko icyo nshimiye Imana, dufise Imana ivuga, dufise Imana ihishura, dufise Imana ikomeye, dufise Imana nyamana. Imana ishimwe. Abantu bagiye gukora biriya bikorwa, bene data bakunzi b'Umwami Yesu, kujya mubona vyakoretse, jewe siyo narindi. Nababwiye nti wa musoda yabinyereka, nabona je ndi mu cumba, jewe nawe dutandukanijwe n'ikiyo, ntashobora kumukorako. Niko niriya anterema canke ziriya seremoni zose mwari mufise, jewe nabirabira kuri televiziyo iwanje, ndabiraba uko muriko murabigira. Sinashobora kubakorako, naho nababona numbona bagumbira ntehe naka, ariko sinashobora kubakorako. Ariko Imana iragahora isembo. Imana iragahora isembo. Ibikorwa byakoretse uriya munsi, bantu mwari muri protokole, bantu mwateguye ibyo imfungurwa, bantu mwateguye biriya byose, biriya binogo byose, kujya kuntu mwimvye, kujya kuntu byari bimeze, hari umumarayika niwe yariko arabikora. Nabonye uwo musoda akomeye cane. Ahabwa icubahiro Yesu. Ahabwa icubahiro. Yarabakoresheje abongera inkomezi, ababamwo ubushobozi bw'Imana bukorera muri mwebwe, byose bigenda uko byagenze. Mpaye icubahiro Imana data wa twese, kuko yashinguye umukozi wayo. Mpaye icubahiro data wa twese, yuko atari mumva.
hari umuntu yigeze yaciye ambwiye ati je ndibaza ko abantu bazohava baguma bagenda kuri irya mva bagende nteke kakaka ntimuze mugenda gukora iki si yari yanyeretse nabonye hari imva ari intuze nye ishuka zera Yesu arazi ibyo avuze Yesu arazi ibyo avuze Imana nihabwe icubahiro jewe ndababwiye yerekwa nagize itariki 12 ibisigaye mpwemu yera ashishikare kubasobanurira byinshi Imana data ibaha umugisha amen mwari kumwe na Françoise Habonaye nomero za telefone ni +46 768 00 65 46 Imana data ibaha umugisha Imana ibahezagire data mwami wacu Yesu ndagushima ndagukengurukiye nguhaye icubahiro gusize hejuru uri umwami uraganje nta wundi asa nawe Mana ndagushimiye kubw'uriya musoda akomeye yakoze biriya bikorwa byose twabonye mwami ndagushimiye ko n'ubu ashishikara kubikora ndagushimiye mwami Yesu Kristo ndagushimiye ku bikorwa byose wakoze uhabwe icubahiro ushigwe hejuru uhimbazwe mu izina rya Yesu Munyanazareti amen amen Yesu abahezagire